umufana arafise 100% yo guteza imbere umuntu no kumukorora umuntu no guteranya uzoye no mu makomantere hari amakomantere menshi nka komantere aho nawe yo misi yaje bagiye kwa FANNY LAVINE komantere bako urabona hari ikintu kubera benshi nivyo FANNY LAVINE no mujama LIBERT no mujama ariko hari ikintu je kintangaza ukoresheje LIBERT ugateba gukoresha FANNY umufana wa FANNY mucamwanka ukoresheje FANNY LAVINE ugateba gukoresha LIBERT umufana wa LIBERT mucamwanka je nibukira nakoze ibiganiro byinshi dukorana na LIBERT dukorana na LIBERT ariko abafana baravuze yuko umuntu yamwandikira imiziki yiwe yose yari yoya yego kandi yaravyemeza ati bana je yoya aranyandikira ati je yoya ni wanyandikira imiziki amaze kugenda rero none rabi imiziki ya LOLILO yacisubira hasi imiziki ya LOLILO yacisubira hasi cyane umuziki wa mbere agwa LOLILO yaryoshe cyane ni gitari change tantara waryo ndiri mu yari yanditse ndirimbo yari FANNY LAVINE na solo kuko nibo LIBERT ko nibo bari bamaze yari irende cyane usanga nimba je chance nimba ndi kuri mvugana cyane na FANNY LAVINE ugaca usanga mu gihe ngiye kugirana imigenderanire na solo cyangwa se LIBERT ugaca usanga FANNY LAVINE ntavyakire neza betse hariho abajournaliste bamwe babyitwamo nabi ugaca usanga kubera ko afise ikintu kinini bayagana na FANNY LAVINE cyangwa se LIBERT ashaka naka usanga ariko ashaka kwinjira mu mabifu atamuraba wewe kuri wewe bazimisi mbona en tout cas FANNY LAVINE non. Bonjour, bon après-midi, salut la famille. Malengo media niwaze komeze neza situation yo mu Chanceline. Nko bona rero ndi kumwe n'umutumire wanje. Niwaze c'est pas la première fois mubonye, c'est au moins la deuxième fois. Ndavyibaza. Tsagoye kazi. Asante sana meze neza. Ndashiye. Umwaka mushasha kwa. Kwitwese. Kunyifuriza umwaka mushasha. Warabakira wallahi. No ndagomba maze honza uwaze hama ya. Kandi baramutsa abasanzwe bakurikirana Malengo TV. Yego, Malengo Media bon. Malengo Media. Yego, kenda kufuza mukamushasha mwiza. Ibana watwese cyane turonke mu byo tutaronse mu 2023. Yego. Nko mbona ni GOUNDOS mbe warivuze? Oya sindarivuga nitwa MC GOUNDOS umuntu w'abantu. Kuva kuri FTV na Ejo Heza FM. Yego. Ndashaka kumenya kwanza. Ni kintu kuva twanakorana ikintu yabwigenda kubaza vyagenze gute kugira wisange muri Ejo Heza FM uko byagenze nuko babonye ibikorwa nakora kuri FTV hama bacagira iki barandokita no kuri radio nyene cyumva byose yuko umuntu ukora muri entertainment niwoguma muri kuri TV imwe cyangwa kuri kiniki uraja no ku ruhande kugira uzana inoti kuye cyangwa umutaho kuye kugira rega dukeneye ko tuba kwanda zineze yuko nawe usanzwe ufise nk'ibindi bintu ukorera ko canke ikindi kintu wo gukora kugira uronke akanoti ndashaka kubaza ikibazo nti umuntu asizokora kuri TV online umu YouTuber ni gute yokora kuri radio mbega biroroshe cyane kubera ko cyangwa se fonctionnement ya TV online na radio bifitanye isano oya ni bifitanye isano cyane ariko byose ni journalism ariko ibyo umuntu akora kuri televiziyo sivyo yokora kuri radio kubera kuri radio bumvirizwa n'abantu benshi kandi abantu usanga bakomakomeye kandi hariho abatumire atari ngombwa yuko wozana kuri radio ariko kuri televiziyo bakaza kuri radio si content kuri radio si ya content uvuga ati ngo naka ngo yagwanyira naka mambe ngo yamufatanye ngo umugore mu nzu oya no icyo rero gitandukaniye radio
na televiziyo kandi cyose urashobora kugishirako ni bisanzwe ariko hari hari abantu batumira kuri radio ariko kuri televiziyo no batumira niko bimeze wose ndukwa kuri TV n'ubu ni ugikora mugabo ucugirirwa amahirwe cyangwa se ibakwe byo gutogwa kugira ngo uje gukora kuri televiziyo amahirwe ya bose nuko rega hariho n'aba artiste nahora nkoresha kuri televiziyo aribyo byatumye na radio nyizera kubera babona ati kiya gisata c'umuziki cyangwa gisata ca entertainment reka nyene nyene ahora akoresha baje banyamuziki cyangwa ba artiste bagiye batandukanye akoresha kuri TV online arazora bazana kuri radio ariko apana bose bone nka content y'umuntu ngo yarasambana n'umugore iyo jero izana kuri radio oya ahubwo baca bagufunga kandi kuri radio hari amakuru utanavuze uribuka rero n'indirimbo bigeze no kugara leta yego izo uzivuga urazi yuko no gufunga niko bimeze antuka kuri TV ama TV online ntabwo turi limite ushaka gutuma umuntu wari wese yaba umaze kugira ashitse yaba umaze akiri hasi ariko ayirondeze ko azamuka kandi n'ikindi kintu amaradiyo aba yanditswe muri sense yego mugabo mu Burundi hariho amateleviziyo atanditswe muri sense niyo menshi ni muri ca gihe usanga umu YouTuber aca mu YouTuber agize avuze nabi igihugu cyangwa akavuga nabi ubundi muntu kanaka mu artiste arashobora kumwitwarira ariko kuri radio mu meshe makuru avuze ikintu ubwo urubanza ruja muri parke kandi umushefu w'iradio niwe aza guseruka avyumva aza guseruka akagusambanira kuri radio kuri radio ziba zanditswe muri sense aha naho muri TV online umuntu wese aronse kamera aronse micro acayigira umusazi acayikura mu bwenge direct ngo iki niko naronse kamera buri kanje ku kazi ariko nibyo byize ko byarafashije cyane abana b'igihugu canke muri domaine ya entertainment amateleviziyo mu gihe gitoyi yabaye menshi byarafashije cyane yego ariko rega nawe uzanye televiziyo ukeneye yuko umutahe nawe uburongo reka dushigikira abana b'igihugu ama TV online yerekana hagiye atandukanye aba diaspora baba bakeneye kumenya amakuru mu Burundi batumviriza radio ariko kuri televiziyo bavuga ati yaza guca kuri Malengo Media kugira ndabe mu Burundi mbega ko havugikwe mu Burundi hagezweho ibi ama televiziyo arafasha cyane ariko ama radio nayo ni professionnel bimaze gushika kuri aho nye bimaze gushika kuri ko siku ya desanu usanu bose cyo gutumira abantu kamenye bafise ico bashobora kuba boshikiriza abarundi bimaze gushika ukarondorwa n'umuntu kubera ko azi ukorera kuri radio avuga nti ndakeneye uzompa ikiganiro muri iki kiganiro ukora ugaca usanga nawe ujya muntu ugageje kumuraba n'ivyo akora cyangwa se naho ari cyangwa se mvuge nti donc ivyo akora usanga ati ntibikorohe kumuzana kuri radio bimaze gushika amakaka gushikira biramaze gushika kandi cyane gose nyene gusa nyene urazi yuko uvuze yuko umuntu ataharashika kubera na Sabina Big Fizo aho bagize batanguye aba underground batanguye upcoming batanguye badafise izina nk'iryo bafise no munsi umuntu akwituye akagwarira ati ndakeneye yuko woncisha muri ya mission ni vyiza twame dufasha abana b'igihugu tubona yuko bashoboye cyari ikintu namavuga hariho aba promoters benshi badutandukanye bajya amahera abana b'igihugu ukamugira yuko afise imana irenze ariko atamana afise tuvyemeranye kandi hariho n'aba promoters benshi ku TV online bajya abana b'igihugu amahera canke abajonsi ku maradi bajya abana b'igihugu amahera bayemeye kwa supporting ukamugira yuko kumenga ararenze kumumukeneye ko akanoti akaronkira 30,000 ukacumuvuza indirimbo yiwe muri emission akaguha 50,000 ukacumuzana kuri Malengo Media ariko ukabona neza ati none uyu muntu kweli tuje kuyaga iki ukabibura ariko ukemera kujya amahera yiwe 30,000 ukaramu publiya ku ma page yanyu
ngo naka ngo arashoboye ngo yandika neza iki n'iki no twemezanye ukuri nimba ubona umwana ashoboye arashoboye nimba adashoboye mubari ati ibana gira ama repetition gira ama repetition apana kugwa mu kintu ibintu utazi hariho n'abajournaliste benshi baguye muri journalisme atari yabo atari yabo bayiguye mu gonyene barikuramo ubwenge reka ngo nje kuri micro sawa ni bon ushobora kuburonka ama views menshi agiye atandukanye ariko mbega ya CV yawe ni iki CV yawe ni ya mbega abajye abantu bagukurikirana ubona mbega aho bagutahura nk'ukuri kurabikora nk'uko byibaza ariko kurabikora dukore rero tutariko turahenda abana b'igihugu ngo barashoboye kandi badashoboye je nshobora kusaba ikiganiro mbona neza yuko ngo ukunzanira amahera yiwawe nimba ngugira umbe transmire kandi mbona udashoboye hama ndakubarira ati ngo uzoze ngo ndaguhigane kandi mbona udashoboye aho uzoza tuyage career yawe life yawe career yawe kungira bavyinjiyemwo aho ugeze iki n'iki ariko twemezanye kora cyane canke wiga umuziki canke wige gukina amafilme hari abakinnyi b'abaresi ngaha mu gihugu cacu ari intovyi izina ry'Imana batazi gukina amafilme ahubwo bahuye n'abantu bafise amazina baca baza barabainsiramwo gatoyi ucubona umengo barahitinze kandi hari abakinnyi bo mu filme ngaha mu Burundi bafise hit irenze ariko batazi gukina amafilme batazi no kwandika film kandi ubona araba neza cyane ari abantu bakomeye ngaha mu gice cy'u Burundi bama biteze naka ari n'abakinnyi b'amareresi byavuye uko nyene aho bona neza yuko bagi batandukana n'abandi benshi bagitandukanye kubera kujya kuntu batandukanye ugasanga ujya mu muntu batandukanye niwe yahora amwandikira ariko ugasanga ubu naho yarasubiye down hasi nimba ubona neza yuko uko ukorana n'umuntu akakwandikira ireresi igikintu nawe uzomusigarana voilà kandi sivuga ngo amareresi gusa mu bintu byose no mu muziki mu gihe uzoba uri mu kintu ukabona uri kumwe n'umuntu ari très fort muri icyo kintu just trying kumwigira kugira ngo n'igihe mutazaba muri kumwe uzoba wasiganye akantu kumenya azoba afise twemezanye nko mu muziki basi LOLILO LOLILO umuntu yamwandikira imiziki yiwe yose yari yoya yego kandi yaravyemeza ati bana jeyo yaranyandikira ati jeyo yani wanyandikira imiziki amaze kugenda rero amaze kugenda none rabi imiziki ya LOLILO yacisubira hasi imiziki ya LOLILO yacisubira hasi cyane umuziki wa mbere agwa LOLILO yaryoshe cyane ni gitari cyane tantara waryo ndirimbo kumwe yari yanditse ndirimbo yari irenze sana nico ndakubarira ati nimba uri kumwe n'umuntu ubona neza yuko ariko aragusapotinga cyangwa ariko aragufasha kwandika script y'ikintu iga nawe ati mbega uyu muntu ndamusigarane kiki ko nzi yuko tutazokwama turi kumwe turi kumwe yes reka tujye kwinjira promoters cyangwa se abajournaliste muri rusange bakaba ku TV online twamenyereye ko hari igihe usanga muri entertainment haba muri filime ndundi cyangwa se mu muziki ugasanga hari ikintu kudakuba ugasanga naka ntibumvikana ibintu bimwe usanga batari barumvikana alors nuko abajournaliste cyangwa se aba promoters ugasanga twe ntaho usanga duhagaze ugasanga nta journaliste bapanga ngo usanga bashaka gushigikira umuntu umwe en plus usanga bagenda nabo nimba akubonye example n'umusi fate FANNY LAVINE na solo kuko nibo LIBERT ko nibo bari bamaze yari irende cyane usanga nimba jewe chance nimba ndi kuri mvugana cyane na FANNY LAVINE ugaca usanga mu gihe ngiye kuganira imigenderanire na solo cyangwa se LIBERT ugaca usanga FANNY LAVINE ntavyakiriye neza betse hariho abajournaliste bamwe babyitwamo nabi ugaca usanga kubera ko afise ikintu kinini bayagana na FANNY LAVINE cyangwa se LIBERT ashaka kwanka naka usanga ariko ashaka kwinjira mu mabifu atamuraba wewe kuri wewe bazimisi mbona en tout cas FANNY LAVINE no murayaga cyane plus que moi ndabizi neza cyane izo bintu byamaze gushikira ukuvuga ngo waguma ku ruhande gubya akona LIBERT ndazi n'umucuti wawe murayaga cyane usanga ngo ushaka kuguma hariya urabona hari ikintu abapromoter benshi batazi cyangwa aba YouTuber bagiye batandukanye
nimba Fanny Lavine ari umukinnyi w'amareresi nimba Libert ari umukinnyi w'amareresi bashigikire kubera bose bariko barakora. Yego. Nimba winjiye muri journalisme gute ushobora kuja ku ruhande rwa Fanny Lavine cyangwa Libert? Yeah. Ahubwo ja hagati. Ja hagati kubera bose urashobora kwiyankisha Fanny Lavine. Ariko mu nyuma ukazomukenera. Yego. Urashobora kwiyankisha Libert Nsoro. Ariko mu nyuma ukazomukenera. Of course. Aba promoter benshi kuri ya content ya Libert na Fanny Lavine hariho benshi bagombye kuja ku ruhande rwa naka kugira dusubize inyuma naka ariko icyo nobwira cyo aba promoters benshi bagiye batandukanye bajya n'abana b'igihugu n'abana b'igihugu kandi barakora cyane barakora kandi bari ku kivi gushika n'ubu ntuhengame ntuje ku ruhande fasha umuntu wese ubona neza yuko nabone karondera ubuzima ariko nkagaruka no ku kintu uri abafana nabo bafite ukungene batahura nabi twemezanye umufana n'umuntu wambaye ari fan bari fan umufana mbega urazi yuko ashobora guteranya umujungu se n'umukenye n'umuntu ari mu cyane gose cyane ndabizi umufana afise ukungene ashobora gutahura ari ngo twicenga twe turayaga ashobora kubitahura ukundi ubundi akabitahura ukundi akabona ko mega habona umuntu yarengereye cyane umufana atahura ukundi umufana arafise sampusa yo guteza imbere umuntu no kumukorora umuntu no guteranya uzere no mu makomantere hari amakomantere menshi na komantere aho naho iyo minsi yaje bagiye kwa Fanny Lavine komantere bako urabona hari ikintu kubera benshi nivyo Fanny Lavine n'umujama Libert n'umujama ariko hari ikintu je kintangaza ukoresheje Libert ugateba gukoresha Fanny umufana wa Fanny mucamwanka ukoresheje Fanny Lavine ugateba gukoresha Libert umufana wa Libert mucamwanka je nibukira nakoze ibiganiro byinshi dukorana na Libert dukorana na Libert ariko abafana baramutse yuko ngo je nkunda Libert cyane paraporo ya Fanny Lavine yego ariko mu nyuma ndagaruka ndakora n'ikiganiro n'abari ku ruhande rwa Fanny Lavine n'amakomantere ahubwo rero je gusa abafana je barangyoye je umufana yarabinyereza arambara ati nukuri wewe nahora ndakwanga urumva iryo jambo kwe baratora nyine bavuga bon ikintu bakundira bazi kuvuga kuri pe agucana neza kuvuga ati binimeze nakoze ikiganiro ca Fanny Lavine ngiye wiwe umufana niwe yanditse ngiye kureba ico kiganiro kuri komantere gusa ya mbere gusa niyo nashikiyeko bagenda ndayigusomera jewe rega je natanga navuga ati nibi bintu kweri nibi bintu abafana kweri abafana twebwe nta ruhande na rumwe turimo ahubwo twe dukora kugira dufashe abana b'igihugu bariko barakora cyane kugira batera imbere tubandanye tubafasha mbega irihega basha hera abakomantere ngiyi uyo menyesha makuru uno munsi yapunguje umunwa yes yapunguje umunwa ngira nuko yaraje kwa Fanny yavuze nabi Fanny binsitaza n'ibiganiro vyawe sinari nk'ibiraho umeze komantere urumva ariho yaraguhevye wati niko rero bimeze niko bimeze ukoresheje umuntu kanaka bifu kanaka y'umufana aca yishiramwe inzigo yego abyumva aca yishiramwe inzigo ahubwo ugasanga bigiye guteranya umuntu kanaka wa wundi yadomyeko
urazi kwandika nka comment ugasanga ngo journaliste kanaka ngo ashikira Sabi ngo aranka Big Fizzo ukacibona ngundi muntu aje kuvuga ati ngo ashigikira Fizzo ngo yanka Sabi ujya mufana rero ya commentaire abatanze Sabi acashiramwo ugwanga ashiramo ugwanga njya commentaire ndayibonye ijya commentaire ya yujya muntu yanditse yuko jewe naho rashigikira LIBERT cyane nkavuga nabi FANNY siko ina FANNY LAVINE je yaranyandikira mbari ati ngo rega ngo bakurabira ngo bakubona kurabira hafi bakubona umva cyo kirire cyantangaye FANNY nabo bari ati bambona ngo none ngo bafura rega ngo bakubona navuga ati cyane hatari kweli ushobora novuga coco umu YouTuber canke mu promoters agatandukanye nuje ku ruhande rwa kanaka ntuje kuri TV yiwawe ngo uvuge ngo LIBERT ngo ameze uku ngo FANNY ngo ameze uku ucaye ngo novuga gute no mu bigeme bagiye batandukanye bakora imiziki ngo bameze uku kiniki oya ahubwo ukora kugira uteze imbere umwana w'igihugu bavyumva kora kugira uteze umwana w'igihugu imbere jewe ndabisubiyemo ndi ku mpande zose ndi ku mpande ya FANNY LAVINE ndi ku mpande ya LIBERT kubera nakazi kiwanje bajya nabo n'abana b'igihugu turiko turashigikira kugira bashike kure apana kuca mwandika ngo shashangwa ari ku ruhande rwa FANNY ngo shashangwa ari ku ruhande rwa LIBERT no ariko hari n'aba promoters benshi babikora nivyo umfana icavuze hariho benshi babikora hariho ubugwi bwinshi tuzi yuko buri ku ruhande rwa LIBERT hari n'ubugwi bwinshi tuzi buri ku ruhande rwa FANNY ariko mugani siko byari bikenewe yuko byoba ahubwo hari kenewe yuko dushigikira ku mpande zose zigiye zitandukanye yego tuje kukinisha abafana nao wababwira iki just mu kubereka ko ibyo bintu ataba ari zo tuba turi mu kazi kandi atanubwaho bazi ko hari umuntu hari umuntu yigeze kumbwira nti igihe habaye induru za FANNY LAVINE hamwe na LIBERT ati hariho abantu bari bafise ibyo basangiye na LIBERT muko ko bari basanzwe ari abafana ba FANNY LAVINE bakiragenda bajyagedawe ubuze ico kintu reka ngaruke yuko no kuri FANNY LAVINE hamwe na LIBERT gushika ubu hariho abamenyesha makuru bagiye batandukanye badashobora kuramutswa n'umuntu kanaka muri abo babiri ndakubariye yego hari umumenyesha makuru asavye ikiganiro muri abo babiri ndakubariye ashaka kukimuha yego asavye umwe amwishura inyishu imeze nabi kubera yamubonye akoresha LIBERT cyangwa akoresha FANNY LAVINE je ndazi neza yuko hariho n'amakuru menshi mfise yuko hariho n'abantu benshi ubu bamenyesha makuru bahuye n'umwe muri abo bantu babiri LIBERT na FANNY bataramukanye ahubwo hariho entre ya LIBERT na FANNY hariho umuntu umwe bahengamiye kandi ugasanga gusa ikintu kibabaje hariho n'abantu benshi badatahura uno mwuga wa journalism hari ikintu kibabaje ugasanga FANNY LAVINE ariko aratahura akazi kiwawe cyangwa LIBERT ariko aratahura akazi kuba uri mu kazi urashobora gukora ikiganiro ukandika content kumengo ndagwa karorero LIBERT ndashobora kumukoresha ikiganiro akavuga ikiri ku mutima iwiwe jewe nza kwandika content kugira ijya content ize kumotiva umuntu avuga ati reka ngende kuraba ivyo bintu nimba ziya content umuntu akoresheje LIBERT yaciye yandika yuko hariho ikintu kidasanzwe ba na FANNY LAVINE ni ukugira umufana aze gukurikira ikiganiro yumve umuco LIBERT atanze ni nkoresheje FANNY LAVINE nkandika content ya FANNY LAVINE nkashiramwo LIBERT bankere umufana kugira yumve umuco wa FANNY LAVINE ntabwo nkuru ruba rurimo ni content gusa iza kumutiva kugira ikiganiro umwe bamenye ukuri kwiwe nta bindi
nibaze ko abantu bariko babitahura ntabwo nkuru bari urimo tuba turi mu kazi Fanny Lavine n'umukinyi mwiza LIBERT wose n'abakinyi beza niko rero bimeze nibaze ko babitahuye icyo kina abafana mu bitahure tuba turi mu kazi tuba turi mu kazi kandi ndagushimiye bana asante sana ndagushimiye cyane rwose nawe cyane Udimaye musi umwaka mushaka ko avuga ndaho guha inyuma ya kamera biraheza rambeshi inyuma ya kamera canke abakunzi ba Malengo Media rega nibazi baraturemera nabi nibampaye bonanisha nibazi baraturemera ariko usanga atana karimi kashi usigere kaje ndagasige kiwawe jina rimikashi zingawe yawe mugabo abayikeneye wo muri commentaire ati takeneye rimikashi yawe ndakungike ni fana imwe base nespa muzoze murasigana nanjye nimero zanyu kugira abaronde na muri commentaire ya mbere ashobora gusigaho nimero yanyu kugira rega bajye n'ababosi bacu cyane turabizi abakorera dukure n'ababosi bacu nibo batuye kwanza gushika ino saha amateleviziyo menshi akora kandi akorana n'inguvu akorana n'umwete ariko adukurikira nibo babosi kandi bo ushonze kuri kega kengeri cyangwa uravikira ibiganiro biraza gutuma na mwene televiziyo cyangwa umukozi wa televiziyo agira za nguvu ya zo kuguma akora ibindi biganiro bitandukanye nibaze ko babyumvise rero turabana kamvuge none ndavuze mwinama muze muraturemera umunsi baturemere yes reka ndabashimire telefone GOUNDOS mumenyesha makuru myiza bikanza kuri FTV 257 muje kuri YouTube abantu mutazana korera bien sûr mwandike ni FTV 257 FTV 257 hanyuma akaba nakorera no kuri Ejo Heza FM ni radio ibikonza ngaha mu gihugu cyacu Burundi kuba tayizi reka ndabamenyesha urazi ushitse muri ville uri ku mabisi ya radio mawumva ikira kuba ati nimba ukeneye yuko ibintu byawe bishika kure radio ya mbere mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi Ejo Heza FM abahora biburira amabisi centre ville barayizi yego frère ku gituro c'amabisi abaja muri nora abaja muri side muhora mumva amabafu ari hajya yego abari Ejo Heza FM niyo iba ariko irasamirana hagati mu gihugu muri tawo nuko rero mukoze mudushigikiye musupportinge niyo nko chancelier nko vyamye twakunda cyane n'ukuri ndanabipfuza umwaka mushasha mwiza mukomeze kumererwamo neza ibyanyu bizohezagirwe ciao ciao ndakunda cyane